Nakame aka message ko kadagenda fise amahera 15 mugani kariko karagenda iri mutura nayo iratugoye jewe aka WhatsApp nagashize mu nzu kubera amamega una hama inite ni 25 iri mutura je irangoye n'ukuti nikanagenda sinzi gituma none njuri kuranda basutama ngaho onye hanyuma uvuga ikintu kikuza Gasu 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 utenonema ndameze bon nawe ayo yerega we warabuze nk'isukari n'amamega nani nawe ndiwo wabuze nk'inyo wowe misi yose nje ndakurindira ngangaza kugura baji wanyu sindakubona nabuze nk'iki wewe wabuze nk'inyo nabuze nk'inyo nje nureke nkuko mumbwira amajambo menshi mvuga vuga ikintu kikuzanye cyane ubwa bene bwimwege mwe ntagiye ndabwireka mwege nabuze nk'inyo manije yewe none basi tubihe wabuze nk'inyongori nawe isawa tubireke nakubwiye wamaze kunyishura tete uko hano timotukamwa nje numbwira ikintu nakimwe muri byo hoye nje canigi ucumanga kwanza timotukamwa naba Yena ucuzuraza ibintu by'amanyama ngaho ngo nikubera ndagusanze muhira reka nanje ndafise muhira nanje jaha ni wanje wowe ntushobora kuza unkonora ngaho uvuga amajambo ushaka je ni wanje ngaha ahubwo Burundi ni gwawe si wawe gusa oya na Amerika yose ni yiwanje bagenda basubiye mu kirere basa abantu batabona reka kunyishisha amajambo ba yaho je no canze ugacunuka yuko je ndinyo jewe je nakubwiye usutamize ngaha anye je sinakubwiye kuri Okay, gusa we nibitangaje wewe. We nibitangaje kuko wewe ukunutukana wewe. Nibitangaje nyene. We ngira biva no kuri kajya kazi ka ukora. Ahubwo umushenzi na. None rega jewe ndi muposi. Uri umushenzi urashobora gukora akazi nkakajya uri umuntu yemeye. None wowe urigera unyambika cyangwa ungaburire wewe. Oya pana yaho umuntu nkawe twemera nga muri quartier ugacuza kwisiga ivyondo hari. None nanakinga jewe umbwiye nje kubidura amawese nje ndavidura reka ntanakimwe nje umbwiye nje gukora ikiyete nje ndagenda gukora ikiyete nico gituma we urimbwa jewe numudema je ngaha akambira ati jewe amaboko yacice nje numva ndiko ndababara akambira ati awazi umwana ndaguha zambare nje cyane mutawazi mwereke wewe wabwo urakwiye no kuva mu bagenzi biwanje we mu bagenzi biwanje urakwiye kuvamo sawa je mba ndiko ndahiga amahera yiwanje biragutse nje none ushaka ko nako mugenzi wawe biragusha nani kumenya narinzi ko umuntu yiyemera ugirane mugo kumukora ubuzibene burya uja upakurura amawese hariya none samahera none kanyinjirize kwisiga amavyina ngira none ndakoze urariko nakora ibi vy'inyene bica hariya nyene ugacuza kwisiga nawe shakuyanye ngaho urabe yuko jewe ntagutawaza ntugora amanzi ukampemba wewe urabona wewe wembere ntuzogaruke no muhiri wanje wewe nawe ubwo ntuzogaruke kundaba ngaha aye jewe ngazi none si usanga ngaha wewe nani uruko rw'umuntu yirirwa kwisiga amavi nini none sinzogaruka none ubona jaha numba ari hafeke none nje ntabwo atara hafeke uza kwisiga amavi y'icabiri amavi nyene ndakezera ugacuge kajama nje mbiragusha nanje abwo urasara nka koreta ndakiyo nawe urasara nka Suzana usara nka koreta nawe usara nka Suzana no genda kumenaguye ntugire ngo ni kubera wendi muhiri wawe uri kubwira je cyangwa uri kubwira iyi ntebe hano gutonora we nakare nakajya ipfuwe umushenzi akazi cyabi uwo muntu yiyemera ujanga umugura zanga ugahenda bademu ngwibiki nibiki none njewe nubizi ko ndi Gasu komiseri wa bademu none wewe none ucuza guhenda bademu wewe iri kurakora mu mavyi wewe none sino yavidura turi kumwe n'umudema shaka kare kaje ndi komiseri wari wowe wese ndamusaranda kazi we rero uzoza uravugana n'abantu bisiga amavyi nawe baja gusaba amawese umviriza Enduone bisiga n'ivyo ndapana umviriza homoka basi homoka basi none uranyirukana wewe genda abantu birirwa barisiga amavyi wewe wiga akazi kameze neza Enduone genda Enduone
ndaguteka iboro cyo mu maso Enduone uzi ko woshobora wewe je ndaguteka ikintu cyo mu maso wewe nani nkora ubuzi bwiza pana kuzana ibintu by'uburofa ngaho uja kuguhenda utudemu ari uba ahubwo nzozana babwira n'abademu bonye umudemu muvugana wica namubwira ko yigura isiga amavyi hariya upakurura amawese hariya wowe uzomubwire kazima nje mba ndiko ndihigira amahera yiwanje yo mbwa nani imbwa ni wewe toka we muhiri wanje ntuzogaruke yozo na nimero yanje ucu yifuta ngaho mbere ca ndakubloka ahubwo nagira ni leta zunze ubumwe bwa Amerika nubwo mfise agatorero mpintanda zifutana none ubona wokora mu mavyi ugatunga telefone nziza gute none njewe nje ndaramubwiye ko nungi amamega siga kugwa dime wewe ngaho urafise amamega wewe jewe je shirayo ya 20 na 20 wewe ufise we dimiru yakure iwese nuyipakurura ku 200 wewe unyamu bitoki hanyuma uri kuravuga ibintu nk'ivyo wenda kubwire Gasu wewe we turahejeje kuvuno munsi wowe uja kwisiga amavyi hariya n'ivyondo hariya we umviriza nanje ntiduhejeje usubira kugaruka nganzo gutera uruboro rwo mu maso genda rero basi Yesu bana genda sawa we ndagiye we uzogaruke we no muhiri wanje we uko mbinyoze tangura kurya mu mutwe wewe genda wiri gurisiga amavyi genda nje tanguye kurya mu matwi canke mu bwonko nje ndagutera ibintu byo mu maso ubona akagabo kagufi nk'inyo yanje kati gatangwa kuvuga amajambo menshi umengo nigakuje mu wewe ndi wagaruka nganje nzo guteka iboro cyo mu maso wandi wane Oya kabisa nivyo kunda kuko ubunyene tuvugana egiye kuraba umuntu ampangiye inzu aya sha maze igihe atampa amafaranga kabisa ego yitwaza ngo ubukene aya gusa nta amezi 5 ni menshi atandiha wumva gusa biragore kandi ndabe ko yarose abapangaye rega bo nawo nyene arabagorana amezi 5 namwihanganiye ni menshi nca ndamusohora Yesu nabamaze amezi 3 nubwo hari ubukene vraiment basi yapfuma basi na amezi 3 basi nkamurekera 2 basi akabarabaye rega ndabizi ko bigoye oya mugabo ntacyo reka ndamubaze kwa none we reka ijya business turaza kuyikorana ku mugoroba ntashe kuko urumva ndi mu kazi mvuye kuraba umuntu apangiye canza kuraba ya business twakorana ko nikigenda neza ego sawa mutama ibisigaye nuguhirira ku kabare dusangire kamwe urazi ntitunaherukanye sawa nyene buke vyiwanje kare kashari Ntucuri kwitwaza ngo yaye ngo si cyane kugira ngo cenge ndatampaye amafaranga yanje y'inzu nejeje harabavyina none habavye urazi mitahe iri mu y'inzu amezi abayangahe saa 3 je nabizi we wari kokoye kandi uri umubosi burayi nubuza amahera urya mu kuza kunsama amahera nikeneye abantu barabakera kabisa none twebwe twumvikanye yuko buri kwezi nzoza kuza nkora amafaranga yanje kandi urabizi naho umuntu mwitanga mu boss natwe mu business menshi tuba dushaka gukora ega amahera arabura je nanje jewe byo kumwira ngo arabura amezi 1 2 3 4 uri kurambwira ngo yabuze none je nanye ngire none akazi karaheze none ngire gute none mvira mu nzu rero Yesu ne muvire mu nzu none we mvira mu nzu je jahe uja hano none je ko ntakugumizayo kandi nanjye inzu yanjye hariho wundi yopanga mpa amafaranga nimwe muterana n'umwaka undakese
utireje n'umwaka none akazi karaheze ucuza kunkasira nkuko kose karaheze untera ishavu yumva inzu yanje ubonye ni mu nzu yanje wagaramye ndayitwaye none ndayitwaye singiyi no yitwaye mugabo araza amahera yubatswe newe ntuyafise umviza shayindi wanje kumvikana urabiza amasezerano urupapuro twandikiranye wari ufise nanjye ndafise urundi twavuganye yuko buri kwezi uzompa amafaranga mbere kudashinya kuzumpa amafaranga ejo umunsi wa nyuma nzokwibona nagaruka nzoza mfata ibintu byawe ndabipakire no hanze aho urasara nka koretage ngize none uzonyirukana nkande je nayabuze no nyihanganira nzoyarondera amezi angahe amaze kuba ngahe niyo saa tatu ni menshi we urabuze ivyo urya wewe amafaranga ntuyafise nubwo umusumba mbeho kuyagabanya kandi ari atanu ugira unge rero amezi abiri amezi n'atanu amaze kuba umviriza wereka kwirivura ahogura je nahazoba amezi 10 ntangurane amafaranga azogira umunsi aboneke ndavuga ndayitegeye cyane none basi wewe nk'umuntu w'umushinga ntahe sinzi riko ndagaruka ngaho kwishyuza umbwira isango basi nzogaruke umviriza nkubwiye we none ubizi je ko ntivuru ega jewe urabizi ko waje mfise ishati nyene niyi pantaro n'ubu ntibirahinduka biracari binyene kigagiye nyene akazi kateka pyuruka nyene n'ubu ndacambara za mpuzu nyene nizi nyene simpindura none wumva uciye unyirukana none nje kwiyahura cyane nje kuba mu miserege hari none gashanka ugenze gushandiwa urabizi ega natwebwe ibujumbura tuhabaye nyene kugira ngo natwe tubeho nuko nyene nimba n'inzu dupangishije abapangaye baduha amafaranga natwe twikenure nimba ari na ka business dukora baza amezi atanu baza amahera iri inzu kari menshi none numva ko harimo umutahe gukora nanje business ega we ndumva ugomba kumfata nabi ngo ni kubera ndumukene nawe umenye yuko hogera igihe ugahura n'abasuma bakakwica cyane ibifaranga byawe byose bakavyiba ugasanga urahomvye nanje urankeneye narabaye mu boss kumbe nuko nyene nuko kwitwaza kimufata mwana nabi mwa kimufata mwana nabi okay reka iby'imicezo tuyikura jewe rero nkeneye isango yanyu isango yanyu atari uko ntabyo kumbwira ngo kazi karaheze akazi kaheze duga basirugura werindira none cyangwa mushaka kuma mu muji atakazi uradugayo nawe none ndogeyo je subira je kuhimba ibijumbo hari uradugayo nawe ko taduga none ndira mu nzu rero ndira mu reka n'indigo taje none uruzu rwawe singuru none je ndarutwaye ubwo rero reka twumvike musi weje ndakubwire musi wejo ngagusanga mu nzu yanjye tampaye amafaranga nibindi nzokwimenya nani werindira amezi ayandi mezi atatu amezi ubu muri tuyanyuma no musi wejo niwo musi ndagwaye kandi nta sindeza ngaho ibisigaye ahubwo reka ndanigire yawe uzonyesha rero nigiriye wibaza none ngo umuntu agupangiye ngo usohoke none bibaza twinzu ntituba twazubatse ku mafaranga menshi none yafise amahera wewe ntufise amahera mfise nanje mfise icyo kuyakoza saye guca nkuhebera ngo ndari uburishuza abandi je nzo guhamumira rero ntuhaye umunsi wejo urabona abantu bubu uko naza kumvuruka mu nzu yiwanje none ndayitwaye ndayiriye singuru ndaruke reka ntacyo tuzoreka reka nani kunshisha we nkaho uri kuranzurira amadayimoni wewe tuzobiraba nawe uraza uzotwara uruzu rwawe nyene ningo uzokwikorera urantanga jewe werindira ayandi mezi atatu umunsi wejo tuzoba tubira ibiki wewe kandi ibi bosi we niwibona uko wewe ano guhigira ibibandi bikaza kukumenagura wewe uraza ukasama ngaha twe twarapigitse impuzu sinigera mpindura nawe ndozana ibibandi bikakumena urwo rutwe n'ururuzu ngaca ndarutsindira uriko urasama wewe he nani mama yangu ndakiyesera atabatu none kajya gatipe je kuna gatutse kyama kisiga amati ubu ndagaturukira ndakiyesera akabosi nako kanzariye ko ndake wamaye reka mve kugenda muga karanyica ndakewa
Gasu. Gasuguru. Gasuku mu biti byo muri poraje wa mwaka wo mu bugufi nka komanda nturi kurambwira ibiki ngaho. Umviriza abana. Umuva kwanze Eka kumufata nari imani rega nawe wopikika nkuko nanje vyagenze. None byarapigitse rero. Warapigitse. Oya we ntuzi none ko ndakwemera none. Nje shaka unyemere nje ndiyemera. Oya wewe. Wetegezwa kukwemera n'abademu barakwemera. Je nije noreka kukwemera. Oya nje sinakubwije kwitoza inyoni. Mubisanzwe ndagiye mu nzu. Oyicara amani. Nicara. Njereka nyene umanze umbwire nyene imyaku yagushikiye. Oya si imyaku. Gusa nakasiriwe mani gusa wo mujama wanje wambere. Wakasiriwe ni nje sindi mujama wa mbere mujama wa mbere ni kanzu uyemera. Erega nimero yawe naranayirondeye ndayibura cagiye nahora ndayifise. We none ko uko wambwiye ndayifute je narayifuse. Nta nukuntu telefona ngunyandikire n'utu message basi. Uri kuvuga? Uri kuvuga? Message none ntayuzi muri limite. Ubu gashako tazimvye basi. Uho wambwiye gutunga manete ya 20 miliyo ya 20 komi. Hera abamani. Oya nje ndabona nturinde kumbwira ngo ndabe nje ndabona. Oya umviriza rega jewe Kandi ndafise n'amatwi yo kumva. mama yanga kagatipe nakabono mama. Agatipe n'umwaka wumye. Uri umugono mama. Nubu ndagomba kukubwira ugacuzana ibintu vy'uburofu. Mbona ni unyicaye imbere bana. Wowe waragiye urugurandondera kandi mvuriza rero. Cukuri ibintu by'imyaku ureke kukumunera. Erega ikidahura n'imisozi abantu bararonderana. Iyo tumuvuga ikidahura n'abademu je numbwire ngo ni imisozi none ko wandondeye. We kandi ndakubwire wewe. We naho nje kukurondera ukacufata nawe uzopfira mu nyo z'abademu wewe. Nawe uzopfira mu agakoze kose uvuga umudemu wewe inyo z'abademu nizo zizokwica wewe. None umudemu none ko atafata nabi nkakugufata nabi wewe. Sikizima kurya amafaranga yawe. Uyu mushika amaze kurya ngaha. Oya wewe urafata inoti zawe ugaca ugenda ku mudemu hari ukagira pyum pyum pyum. Nakubajije kugira ngire ngo pyum 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 hari ndani mushika wamaze kurya ngahe. Oya mani rega abademu mwe babajya amahera y'ubusa kugira gusa pyum 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 ukaca umuha n'ibihumbi ngana. Nawe kugira uve hari anya uje kundondera byagenze gute sinyo z'abademu wishimye. Oya rega wewe wumviriza wenda kwemera urabona kajya akazi kawe ko gupakurura amawese nyene wimba n'ibishimo hariya usikiye. Wanuje kundangira akazi nje gupakurura. Hajya wewe ajya amafaranga yawe urabona uba warusha. Ukisiga n'amavyinye nava hariya. Reka nuko nyene umviriza rero. Nico rekere kugumufaka nje ndabona n'imifakira iratanga. Nje ndakubwiye umungoro ubwege tugende basi so. Oya nagira ndakubwire uzoza urareka kuyaha abademu reka inyono n'akanyo k'abademu. Nagira ndakubwira ikintu cyakurungitse nga na bambe nagoma ndakubaza ikintu cyakurungitse nga nigiki. Je nanje kuguhanura ureke kuzurondana amahera yawe kandi urumva rero je harabavye no kubaba. Igihe waje uramfaka kutambigendeke kuyonona je namahera ndiko ndonona ndije nivera nga muri wacu. Umviriza umuka basi era abawumviriza. Wenda kwegera urabona rero Chimani harabafite n'impuzu ziracari zazindiriye. Umva ubu simpindura no guhindura. Jina gumungurana amahera rero akabozi kaje kunyishuza hariya. Kire kuzo burya burebure hariya nakadakatara kura neza mu ngagaceza kwasanga ndamuha amahera. Mama yangu kazaze ngo kazosoho. Nani kuri doga cyangwa uri kubya Yesu nari kuri kubwira jewe waruvuze ati yega nakabozi kansariye ko ndaki we n'umugenzi wanje none ngura ni noti. None uri umukecuru uriki tembu unyidogira mu matwi we nibiki. Ndi umukecuru ubona je ndi umukecuru. None ibyo bintu guma widoga nko kumengura inyonga. Mviriza genda basi. Yega nani we nawe yahoze ubona je kukwishuza nawe ukazubura wiyuriha nanje hariya byarakunze mu mufuko wuzuye inoti ntaca ndaguha nawe. Wowe wambwiye ati wowe ngura umubosi ngufise telefone zimvye mubitse sawa njuri kurangura nuko ipantaro yawe igukwa ni yayo we wambaye njyewe nambara amatisi nje sinigera nambara amapantaro agendera huga imiyaga. Oya reka we bazi ngurana amahera nabindi nje ndamahera nabana wowe waramfatse uragira ugushaka none made 100000 fois 3 no kuvuga 600000. Ushatse kuvuga 6000 ushatse kuvuga 100000 fois 3 nicitse no kwiga we ngurana 600 fois njume ngo nzi kwa gikorogwa none urayama nayo urayama amahera nayo
nta mahera afise nani wowe uje kumiga mu biki waramfatse wewe amahera uyabura gute iwese zose zo muri ikarici ari uzipakurura amahera yaguhera amaguru uri kurambira ibintu nk'ibyonya nkomoka abana none wewe ibishimo vyo mu ikarici wone bagufata inzira njo icara mani wowe nje zishobora kwicara nje ndi mu rugo iwanje nje ndi mu wewe iwese zose zo muri izikarici ni uzipakurura Tewe na fase bitike tunyamwo nje nije nayimvye hajya. None wumva ko ufise amahera menshi mu ndwi upakuri wese 40. None wese imwe nangaye mpa amafaranga abana nje kwishura. Waje gukonora nje nego ndi banki none. Oyu umugenzi wanje kandi umugenzi ni camara. None umugenzi agutabara mu ngorane. Nje ndi umugenzi wowe wararamfaka ngo njewe ndatawaza ngo Bambe ngo ndinya oya ngo ndatawaza ukora mwiwese none si ukora wowe warambwiye ngo ndavudrama wese mvuriza rero genda rero kumyicisha amajambo oya manje je kumera nje bidunduri bambe bivumburi bitangwe kumfata mu mutwe nawe uru ruvumvuri nyine nijwira gusohoka umviritse no ugomba basi jenje kwangara none mani basore muje ngara hay baba hajya kuri rijya barabara genda yo ntangora urutwe nani nkivoka nurutwe nka pamprimose Yesu ivyiso nk'umuserebanyi nubwanwa nkimbe bayagwa mu kiyaga Tanganyika nje nusube kuntu kandi narakubwiye usara nka koreta umviriza jura tango yakunuka kandi wobwo byemeze bwawe wama wiyemera wewe umviriza akuma mahe utanguye gufata umviriza jewa Yekana no Oya nje nushobora kumbwira ukaramere ya mu nakuja keza kwa sache zina kewa none mibirato vyanje no nje nabirato dete nshobora nje nabirato shwa ushaka ibira wowe njura shwa kumbwira ibintu nk'ibyonya wowe jya mbere warafatse uriyemera uravuga ngo bahantu hazimvye ngufise nguku mujenye vyanje nani no umviriza nani yakutera ikiboro Tawa wamutindiwe jewe Wema